jewe nk'umuntu ari mu bashinze umugambwe Sawanya Frodebu, jewe nk'umuntu ari mu bafashe ya mbere kugira ngo mpakane mwe byivuye inyuma igandagurwa ry'umukuru w'igihugu n'abamufasha igihe byaba itariki 21 z'ukwezi kwa 2013, eka nifatanije n'abandi bantu bakozwe ko n'ubwo bwicanyi. Twebwe igihe ubutungane bwamenyesha yuko ababikoze harimo abasirikare b'intwazangabo bari muri Etat Major ico gihe, eka nuwari abarongoye igihe ashikira ku butegetsi Major Petero Buyoya, twebwe twavyakiranye umunezero mwinshi, kubera tushoboye twogerageza kwibutsanya. Mwibuke yuko ico gihe ntibamugandaguye wenyine, bamugandaguranye n'abamufasha muri iryo joro, bagandagura abantu bari ku rutonde, baca bashinga abantuze ababuramatari mu ntara zose b'abasirikare. Hanyuma rero ivyakurikiye mwarabibonye yuko ingwano yaciye isutama imyaka nka 10. Ingwano yagiye guhera mu 2003, mugabo iryo gandagurwa ryagize ingaruka nininya cyane kandi mbi ku gihugu c'u Burundi. Hapfuye abatutsi isinzi, hapfa abahutu isinzi, hapfa abatwa benshi, ibintu byinshi birasamburwa. Ibisagara muribuka neza yuko ibisagara byaciye byigabura, ibisagara byinshi bisigaramwo ubwoko bw'abatutsi, haba ibintu bita balkanisation. Ibintu rero byabaye, ubwo bwicanyi bwatumye ibintu byinshi byononekara. Kugira ngo rero ubutungane bufashe intwaro, bufashe abarundi, bufashe abantu bose kugira ngo ivyo bintu bizosubire, ni vyiza cyane. Ivyo bica bituma ari ukugwanya bimwe bita ukudahana, lutte contre l'impunité. Twe rero twavyakiranye umunezero mwinshi, tukaba twizeye yuko ivyo bintu bitazosubira kuba ngaha muri iki gihugu c'u Burundi. Umutegetsi kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku mukuru w'umutumba azoratangura ikiringo ciwe aheze akimare avyifashemo neza, agatwara neza abene gihugu, bamwongere, atwaye nabi baheze bamubogoze. Tukaba rero tubona yuko iyi ntambwe tugeze ko, murazi neza yuko nyuma y'amasezerano y'Arusha demokrasi yaciye isubira kunaga buhoro buhoro. Tukaba tugeze ku matora agira kane. Twizere yuko ivyo bintu byuko umukuru w'igihugu atorwa, umutegetsi atorwa, bakaca mugandagura, yuko ivyo bintu bitazokwigera biba mu Burundi. Hanyuma rero ni nziza cyane yuko abantu bakozwe ko ayo mabi bashobora kuronka indishyi y'akababaro, kubera murazi neza yuko hariho abahahombeye, barabura abantu, barabura ibintu. Ivyo rero bitegeza kuja ku gatwe kababiteye.